MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Umwe warari mutima amenyo uraduha ukuri shabuye je ntavyo noshobora Cenda kwizeye gipe cenda kwizeye vraiment iyo haba hari kikwagira nkuko ndakuzi ntiworeka ngo abantu bacanemwe wovuga sha toyo ibintu byose ntivyera nk'amatashi Vyahavuye bigenda gute? Mene ziri hano yemwe reka ngere ndazihaye ubwatsi ndazi ko ntaja kugaruka vuba Muraduha bahana Yuri jewe ndamutsa nashitse yewe gaye wasobotse sinigeze kumva na kimwe we kadete Ona hari umugeno wangitera ko ngo wumvikane ego nyakira nyamo uranange muriye maze Be yuri rugwagwa rukuye hehe nataritse igitoke kirasha mandakanye none harahandi umva Ipureka kumena ndazi ko ari ubwo waguze ico gitoke wari wagiteye hehe rero wari wagiye nago ngo nurwago ivyo nkanya wowe urabizi ndakuzaniye agatobe k'ivyo ewe yuriya nawe urigoye aho kuye muri ya mitobe udandaza none hari ngorane iyo hevye umaze kumpa ukira n'ibike gantu Ewe ndabaye umuzungu Nubwa mbere nzoba nshitse umutobe w'ivyanwa mu kanwa kanje tabesha Ego inge nayo usanga ivyamwa ari vyinshi None bijya vyuma ukanyisha ngaho ubona no bikura hehe ni utabishaka burya kajya kumana ko none ko wambaye neza ugira ugende canke naho wari uvuye Oyaco bandiko ndamaramara ngene ndabikubwira aho usanze naringi ati ndamaramara none hari ngorane akabido nzoba ndagatora hari ikoga yuriya ugenda uticaye kandi warangemuriye ivyo wumva bishoboka ubuzi yoca jewe sinama ngaha no kumugoroba ubona ngaha Ego sha ndagusavye uje kugaruka ndakokereze n'akagori ndazi bigakora nta ngorane ndazakuza canke naho noza neza none ugiye he ngo tujanirane hangiye hariya ku biro rega twakazanye turiko twitegurira kwakira abagire bahunguke ego sha umengo narumvise kanyenyene ariko aravuga ko hari abariko barahunguka basha aha nejo niyo niriwe urazisha ko baza ataco bafise bakenera byinshi none none ko uriko uritegurira abandi ayi wawe warahejeje kwitegura jewe rega jewe no kwitegura mu bikiga uyuri kabura kutigira kuko urambwira nyawe ndagufasha bebasha mwe warucibuka umugabo ingena ameze asha ivyo nivyo uriko uravuga none nivyo ni bito emwe azosanga warasuye kuba inkumi n'ukuri kw'Imana emwe inkumi mbe yuri urakomeye emwe ndemeye ko nzozindukana gafu kandi aho usanga ata munsi mukuru wateguye ndawutegurira ndagashaka umucuzi atari mu bazohunguka yo ntumbarire ko atazoza jewe aha narinzi ko ugira usubire kurira uburiri ivyo nta nivyo nziyumvira rega shaka burya mucuzi ntarakira aracari ku miti ndiyo vyokunda kwaza nta kundi n'ibihangano uko wahora reka ndeke kugutevya caha tujanirane Kanyi sha urambabarira ku muserivatere hari igihe usanga ibintu nyene bidatonze neza ahubwo shatoyo reka kwibeshera kakwa wibeshera cyangwa mbona hano atonze canke uratubwira neza ngira hari umuntu waraza kuhakora ishwi daho ya ubu nta n'imigambi mvise yo kumurondera
toyo nta wewe emwe nta wewe hama anyway merci shanu kuri urakoze cyane kuri aka kanya sura ukuntu bivuga vraiment bon ubu vraiment ndi disponible kabisa aho uzonshakira hose uzondo ubu naho ushaka mvuge kubiki none gatoyo hari ibindi tari ibinyene bigezweho ku marezo sosio biguma bivugwa hose asha n'abajournaliste muri nakazi kabisa reka ntiworaba uko ibibuwa biciye ku mbuga musha muhagarara amagabo none sico nyene tujejwe reka turi ngaha kugira abantu bamenye ukuri ugabo nivyo sha burya ibihuha vyotuma abantu bamarana cyane kandi urazi ko vyama vyanabaye sinzi ko wabonye irya tweet ivuga ko giti yo bari we yanyuruje bwa bwato yego hirya narayibonye kandi sinona biharira kabisa yego nawe uri mubibaza ko giti yo bayanyuruje uburyo bwato jewe ndavye ivyo yankoreye oya no kwemeza neza kariwe ibiki yagukoreye vyotuma wibaza ko ari we yabunyuruje reka sha giti imana izomumpera igihano bakwiranye kweri cimbwira neza ko sindiko ndanavyumva none niwibuka wa mutego bantega bagomba kunyica yego none wibaza ko yari nde yabatumye sa ntumbarire bijya byose ko yaba yari igiti yabikoze neza cane kaba imana yarakinze ndacari none toyo kubera ko uciye wemeza yuko ari we yanyuruje burya bwato usanga naho wihenze burya jewe sinihenze bijya n'igiti yabigize nta wundi je nicatumye abigira ndakizi toyo mugenzi nukuraba neza ntuhava umwikeka kandi atariwe kandi ahira usanga urabizi asha hari abantu benshi cyane bazira umwikeka asha ibyo ndabizi reka naje byaranshikiye ndagiriza abaseruko bose kandi wakoze ikosa yari Sandra wenyine none ntiwumva ko wasanze warihenze cyego vraiment ndibuka ko batubwira ko abaseruko bashaka kwigarurira amatungo yose y'irusanga voilà nta giti urashobora gusanga ari ukumwikeka gusa none basi hoho hari ivyemeza ufise gatoya neza cyane ndabifise erega giti yashatse kwihobora kubera atatsindiye isoko ryo gushora amafi kandi yari yabisanze c'est pas possible non uti rero vyaramubabaje cyane gose naje waho yashaka kunyicisha nta kindi yampora ikindi gituma jewe nemeza ko ari we nuko afise umugwi w'abagwanyi hari yibugo nibyo mwe nabyo muzi ukato nabwo urazi ko ariyo bwari buro ego yo urazi ko ari byo gato mbe basha ni kubera iki nigeze ndavyumvira iki gihe cyose Kwini kumurika amariko ndawica upatri we wanisereye Yambo brigadier Toto. Yambo Queen. Mbona bakwakiriye neza natari cyo nabikoze. Ivyo bimenya gute atari wowe uri kwarari. Erika biraboneka. Ubiza rakugereye. Nta wundi shaka numa azoza ansere batari wewe. Ndi gusa nta wundi shaka. Urahomvye. Just ndiko ndakora. Gaba nabandi baragwa nta kibazo. Nivyo? Karenda kugira Queen. Uko misigenda niko bwiza guma gusana nuko. Vyasha. Ya. Wakwise Queen yarabitoye kabisa. Yagasigasa. Ariko nawe uratwetse. Yabitoye gute? None utayi kurigirisha. Aho iravye. None ko umwamikazi. Biraboneka. Kwanza niko yego tari kurakora. Je nakoze kuva mu gitondo ubu ndataje kuro. Ya. None arushe cyane. Oya sindutse cyane mugaba amasaha yanje y'akazi yaheze nzuka rukeje. Okay. Aho rero cyo wicara ndagutomboye dusangiye. Beri umva ni curaba utuma mu gikoni atubiri tumeze neza. Yo, oya ntivyokunda ko nicara nga. Kubera iki bitakunda kandi mvuze kwa jakazi. Icyanda gusavye kwini. Oya ntibikunda ndagiye. Ngaha kirazira kwicara n'abakiri. Ya, ni mu gihuri mu kazi. Nubu uko agahejeje wicara n'ushaka. Nta kibazo. Wapfa amategeko arabitubuza naho uba wahejeje. None patroni wawe si Alice? Abanye kwicaye na jewe nta kibazo. Basi basi gatoye ndakurara. Bashaka ndakurara. Alice ni best wa kanyenyeri reka. Sinshaka kuba ngimi hari muhira. Basi nta kundi. Reka meze no cupa tugire mu kandi kabari hoho batakubona ngaho cawe nyabasi. Oya. Je ibintu by'ububaro ntavyo namenyereye ahuranguye. Kwi ikintu zigira intango. Aho uri kurakura. Hagitswe nawe urasohoka. None. Oya bo mpari aho ntashe ntevye. Shaka wewe ndiko ndakuraba. Ukurankwepa. None waza kumava ndakurya.
oya ndazi ko utajyana mugabo mugabiki oya shakwe ko twigirisha nuko ndakwemera ufata icyo ushaka cyose kwanza unyumuvinyu gusa ha wafije nta nzoga nywa reka umuvinyu nyene none oya wimva upfa kuza tugindi twemenya dushitseyo oya ntibikunda nohava nabwije kandi ntavyemerewe reka mba muri famille reka naje ndabizi nkwisi ndagutevye ngo shaka kugirisha oya nase ngo shaka kwini mvuge ngo shaka wane uyu kwaguma mpamagara yibaza ko nyamafaranga ndiyakura he iratire ku musozi nimoke niyaruhira irahora umuntu aguhamagara mama yanje ibigenzo bivamo gute uheranyenza amezi atandatu yose ni telefone y'ibuko. Allô? Oui. Fonde. Allô? None ugira witabe telefone birakugora? Urinde wewe none ko ntakumenye. Leko mengo wahahamuje. Ubabona kugiye uri giti? Urazi ko nakumenye. Ngirane kubera ntari niteze telefone yawe. Mbiza rero sha. Yego. Ubutwe nawe nibaza ko dushobora kuyaga duhuza. Mubiki. Sintahuye ngira wontomorera neza. Sawa. Ubu ndumva ko amanyama yaheze. Sha. Emwe amanyama nyene. Kiriko sigaye wumye. Mategwa n'agashamba. Fodeli. Yego. Twe nawe umwasi dufise n'umwe ubu turamusangiye. Nivyoroshe muta. Nivyoroshe nukuri. Herega ndabyumva nyene ko wihebu. Ewe. Yewe giti. Kirazira ko zindwa. Abasi dufise nabarongoye izine n'abandi. Reka kunyibutsa iyo mikoshiraho. Ingorane zose ndimwo nibo bazinteja. None. Uri gukora iki? Ugira wicare ngaho rero. Urire bakuraba. Jewe aho ngeze. Bere numva notuma niyahura. Yego. Umbe wa muhungu. Mwebwe sinama ndababwiye. Aho gutora umuti w'ikibazo uyumvira kwiyahura. Umuti naho mbona wova kabisa. Umuti? Oya. Jewe rero ndahabona. Wowe uvuga gusa ko turi kumwe kugira dusenyure igezinde. Ibyo byoshoboka gutega muta. Wowe mbwira ko turi kumwe gusa. Jewe nta kindi nipfuza atari kubona igezinde ihombye gahenebera. Ariko nawe igende. Umviriza. Icyo nyene icyo nashaka nyene gutobora. Umuntu aba bagira urabona ko hageze ko dukora. Ego gusa jewe ingene mpagaze. Sha ntaco mbona nokora. Wapi? Wowe bindekire. Ego. Igikuru gusa no tahura ko dufise umwasi umwe. Sigaza kumugwanya. Ibyo ndabyumva cyane. Ikibi bankoreye nyene. Icompa bakacishura. Sha. Wewe ndindira. Vuba cyane. Nzoguhamagara ndakubwira ingene dukora. Okay. Emwe ivya izine ntibigiye koroha mu kurindira kumenya ingene bizogenda. Ubu ni wa mwanya twasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Nkumvirije ikiyago ca gipe na toyoyo, mbega ni iyihe nyifato dukwiye kugira iyo udukuriye ariko adutuma gukora ibidatomoye?
intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Sabiyaremye Fulgence aba ku musozi wa Kiga mu ntara ya Mwaro neza na neza muri komine ya Rusaka. Yagize ati iyo udukurira ariko aradutuma bitumvikana inyifato twogira nuko twokwiyumvira ingaruka twogira inyuma y'ivyo, ati kuko abenshi cane twebwe ugwaruka turakoreshwa amakosa hanyuma tugasigara turicuza mu nyuma. Ati rero nuko twokwiyumvira imbere yo gukora. Aron Hatungimana ari ku Musaga nawe yagize ati inyifato dukwiye kugira iyo udukuriye ariko dutuma bidatomoye, ati dukwiye kumwima amatwi tukamenya ko ariko adutwara mu nzira itariyo, ati ndetse ariko anadutesha n'ubwizigirwa mu bo turi kumwe canke dukorana. Ati rero umuntu nubwo yoba gukuriye ati simaka gucishe iyo ashatse, ati kuko hari aho usanga ari uguta mu ruzi kandi utari witeguye. Gato Leandre nawe ni umunywanyi murikira ukuri atwumviririza imusigati aho bita mu Kanazi. Yagize ati mfatiye ku kiyago ca Toyoyo na Gipe inyifato ibereye umuntu agukuriye ariko kubwira gukora ibitabereye, ati uwo muyagisha mu bwitonzi ukamwereka ko ivyo ariko arakubwira atari ivyo na gato, ukamusigurira impamvu ukanamwerekana ingaruka mbi bishobora gutera aho hantu mubaye. Ingrid Muco w'Imana nawe aba mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara yagize ati uwudukuriye ariko adutuma gukora bidatomoye inyifato nziza no kutajana nyabahururu ku vyo tubwiwe byose n'abadukuriye tukabanza gushishoza neza, ati bishobotse ukamwereka ko vyo ariko aragutuma atari vyiza, ati gutyo ukamuhakanira ariko utamubwiye nabi mbese ukabikora mu rupfasoni, ati narijya ukuri kuvuga ukuzi kutavuga ukuze. Niyongabo Adela no munywanyi wa murikira ukuri ava ikaruzi neza na neza Ishombo ariko no musaka batwumviririza mu gihugu ca Kenya. Yagize ati iyo ubudukuriye ari mu kudutuma gukora bidatomoye turakwiye kumenya ko umurongozi mwiza arongora intama ziwe mukuri, ati iyo ashatse gukora ibinyuranye n'amategeko two namushengeza kugira ngo ahinduke, ati ntabe uwo gucanishamwo abana bariya canke ngo bikwege ubwicanye, ari na kare ngo wanka kugarura impene kiri hafi tiyamara kurenga impinga ukabira nkayo. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Claude wo mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Yagize ati inyifato dukwiye kugira kudukurira ariko adutuma gukora bidatomoye, ati nuko twohagarara rugabo tugafata ingingo yo kutabikora mbere n'akazi kiwe binakunze tukagaheba. Reka tubonereho akaryo kugushimira mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu nukwera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatubasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira Kanyenyeri na Toyoyo baremeza ko mu bihe by'ibihuha amadidane aba menshi, ugasanga biroroshe ko abantu bahinduka bagakurikira amakuru atariyo. Mbega namwe niko mubibona? Tanga akarorero. Ndasubiramwo, Kanyenyeri na Toyoyo baremeza ko mu bihe by'ibihuha amadidane aba menshi, ugasanga biroroshe ko abantu bahinduka bagakurikira amakuru atariyo. Mbega namwe niko mubibona? Tanga akarorero. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp imutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 reze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 831 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.